Bakunzi ba televiziyo y'Uburundi turabaramukije twongera tubaha n'ikaze muri kino kiganiro ku KIVI. Mu kiganiro ku KIVI cyo kuri uno munsi tuza kugaruka ku rugendo mukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yagize mu ntara zo hagati mu gihugu, aho yuguriye icese inyubakwa z'akarorero zitandukanye ziyubakiwe n'abene gihugu mu ntumbero y'ihimbazwa ry'imyaka 57 Uburundi buhabuje intahe y'ukwikukira. Muri kino kiganiro kandi turagaruka ku bijanye n'inyigisho zo kuzirikana igihugu Sebarundi yahaye imvukira z'intara ya Muinga. Kaze rero muri kino kiganiro aho tubayagira no ku bindi bikorwa bitandukanye Nyenicubahiro yaranguye mu misi heze. Ku munsi wa kabiri igenekerezo rya mbere gitugutu umwaka w'ibihumbi 2019 ku kirimba c'umukuru w'igihugu kiri Gitega ku mugwa mukuru wa politike w'Uburundi, inama nshikiranganje yarakoranye irongowe n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA. Muri iyo nama bimwe mu byo barabiye hamwe ni integuro y'amasezerano yo gufashanya hagati ya leta y'u Burundi na leta y'igihugu ca Turikiya mu gisata c'umutekano. Ikindi cizwe ni integuro yo gufashanya hagati y'igihugu c'u Burundi hamwe n'Ubudagi mu bijanye n'ubuhinga. Inama nshikiranganje yarongeye kandi irabira hamwe uburyo bwo kunagura no guteza imbere igisata c'ikawa mu Burundi eka n'ibindi. Mu gisata kijanye no kwugurura inyubakwa z'akarorero ziyubakiwe n'abene gihugu muri iyo ntara nyene ya Gitega, Sebarundi yaruguruye icese inyubakwa ikoreramwe inama nkenguzamateka y'u Burundi iri mu gisagara ca Gitega, quartier Musinzira. Iyo nyubakwa rero isanzwe yegukira komine Gitega yubatswe ku mafaranga yababa imiliyoni 500, amwe akaba yavuye mu kigega fonike kijejwe guteza imbere amakomine, ayandi nayo akaba yavuye mu kigega ca komine Gitega. Nk'uko rero umukuru w'igihugu yabisiguriwe igihe bariko baramutembereza, iyo nyubakwa ishobora kwakira abantu bagera ku 1000. Nyenicubahiro yaciye asinya mu gitabo c'iteka, akaba mbere yaciye aronswa n'akaganuke kagizwe n'ishashi y'inka yo mu bwoko bwa kijambere bataziriye ya rukundo. Ako kaganuke Sebarundi akaba yakaronkejwe mu ntumbero ngo yo kwerekana urukundo wo muri komine Gitega bamufitiye no kugira ngo bamushimire ukungene yitaho abene gihugu muri rusangi na cane cane abo muri komine ya Gitega. Akiri muri iyo komine nyene ya Gitega, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yaruguruye kandi cese ihoteli iri muri quartier Nyamugari yitiriwe Royal Tawifik Hotel yegukira umugwizatunga azwi ku izina rya Bigara Morisho Tawifik. Nyenicubahiro yararonsa akaryo keza ko kuyitemberamwo arirabira uko yubatswe. Uramaboko mu muzo dukorera Uburundi twikura kagaye ora Burundi kuri igihugu cawe ora gikorera gitera imbere ora Matunda amani. Matunda ya amani. Kama hapa ingekuwa amani atuje kujenga. Nzuri sana. Tunafurahi sana. Mu ntara korera igihugu cyanyu ora mu mitumba korera igihugu cyanyu. Iyo hoteli igizwe n'ivyumba vyo kwakira ingenzi bigera kuri 32, uburiro eka n'amabutike agera ku ndwi. Sebarundi yakiranye ugweze. Akaba yaranagabiwe ishashi nziza ya kijambere. Avuye aho Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yaciye yerekeza muri komine ya Nyarusange, aho asanzwe arangurira imigambi yiwe y'uburimyi n'ubworozi. Imbere yo gutangura igikorwa cyo gushishikara guteragira muri kino gihe cirima ry'agatasi, Sebarundi yabanje kuragiza Imana izo mbuto co kimwe n'izindi mbuto ziriko zirateragirwa mu gihugu cyose. Uri intango n'iherezo
tubanje gushima no gukengurwa n'umunsi mwiza itariki 2 gitugutu umwaka wa 2019 turengutse ubugira kandi mu burimanga rusange hagati mu gihugu mana yacu tuje ubugira kandi gushira mu biganza vyawe izi mbuto zigo zirateragirwa mu cyacu cy'u Burundi. Ubwa mbere twarasenze hari itera rya mbere ubundi itera rya kabiri aho Barundi bose bahagurutse guteragira. Mana yacu turazi neza yuko hari amateka adasanzwe n'ububasha n'ubushobozi mu bijanye n'imbuto, ikirere n'indimiro. Mana yacu ibyo byose biri mu biganza vyawe. Nico tuma Imana nziza tugwamagaye Imana yacu. Kano kanya duteruriye imbuto zose zigiye guteragirwa mu gihe nkiki muri kano gatasi mu gihugu cyose cy'u Burundi. Turahezagiza imbuto bwa mbere kuko ubasha bwazo buri wawe. Twe duteragira mu kwizera nk'abana b'abantu, aho turashima ko twakomye nk'Imana yacu nawe ukatumenya nk'abana bawe. Turagushima yuko Mwana nziza sirimo sikabe dusengera imbuto imbere kuzitera tudishira mu biganza byawe ukazihezagira zikamezwa nawe zigakuzwa nawe zikamishwa nawe. Tubanje gushima no gukengura ubwo mwimbo waduhaye haba mu mpeshe no mu gatasi gaheze. Waduhaye mwimbo mwiza, udukirere ciza, imvura nziza n'akazuba keza n'akayaga keza muri bwa bubiko bwawe ninahaye. Turaseka Mana yacu gutanga ishimwe mu gishimo c'abarundi bose kubwo mwimbo waduhaye uheruka. Turarengutse kandi ugira kandi to kuragiza ikirere cy'u Burundi. Guteragira ni kimwe, kumeza n'ikindi byose n'ubasha bwawe. Turasabye rero ibiganza byose bijya guteragira imbuto mu gihugu cyose cy'u Burundi ubihezagire. Mana yacu bicyorore. Ndetse imitima n'ivyimiro vyabo Mana yacu ubagendere ubahe kwihana. Ube kwiyeza imbere ko baje guteragira imbuto kuko ububasha buca mu biganza Mana yacu vyeze kandi Mana yacu biguhimbara ndetse n'imibiri guhimbara. Irigi imibiri yacu n'amasengero yawe. Reka Mana yacu nziza abarundi bose batahure yuko imbere guteragira abo banza basenga bakiyeza kugira ngo bateragire Mana yacu ikiganza cyawe ciza kiri kuri bo kandi n'amavuta yawe ari kuri bo. Turazanye izo mbuto rero dushimira ibiganza byawe ngo zimezwe nawe zizakuzwe nawe zizamishwe nawe. Tugusavye ikintu kimwe Mana yacu uno mwaka muri kano gatasi uzoduha umwimbo uguje incuro gatatu gusoma twaronse ubuherutse. Tuzoga dushime dukengura Tanzania ikomeye dukoreye. Tubone akajya gushima kandi ibyiza banze kudukorera tuzaguhezagira kandi Mana yacu Uburundi n'abarundi. Dusaba umugisha Uburundi n'abarundi uziga mu Burundi n'abarundi umurikize mu nyonga ha Burundi n'abarundi kandi Mana yacu ugirire neza kandi urabe neza Uburundi n'abarundi. Amaro y'Imana mushobora byose mu Burundi no mu Barundi bose kandi izina ry'Imana mushobora byose ribe mu Burundi no mu Barundi bose mu byacu byose no mu ndimiro zacu mu bitungo byacu gwero no munsi nibidashira ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tugusavye kandi tuvyizeye. Amen. Arangije ico gisabisho ari kumwe n'abene gihugu basanzwe barangurira imirimo yabo aho hantu. Nyenicubahiro Petero Nkurunziza yaciye ateragira imbuto ku buringanire bungana na hegitari 2. Iyo twagendera mu ndagejwe by'Imana mwahora mugendera mu mabwirizwa yanjye mukitondera ibyagezwe byanjye mukabyumvira nuko nanjye nzogenda mbare kuribura mu bihe byayo n'igihugu kizogenda cimbuka. Arangije yaciye agenzura ibitungwa asanzwe yororeye ngaho bigizwe n'inka za kijambere. Senga dukora dusenga, senga dukora dusenga kuko Imana yakunze Burundi. Muri ivyo bikorwa yagiye ararangura Sebarundi ntiyibagiwe abafisa amikoro make. Yaratanze rero imfashanyo igizwe n'umuceri ku miryango igera ku 400 iba muri komine ya Gitega. Umuryango umwe wese ukaba waronkejwe ibiro 5 vy'umuceri. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu yakiranywe ugweze igihe yaragiye kugarukira ku miryango igera ku 800 y'abene gihugu bahuye n'imvura ivanze n'urubura bo mu makomine ya Mutaho mu ntara ya Gitega na Ruhororo mu ntara ya Ngozi. Sebarundi akaba yari yibangikanije agakemanyi kagizwe n'umuceri
umuryango umwe wese ukaba waronkejwe ibiro 10 vy'umuceri. Mu ijambo yashikirije abene gihugu bo muri komine ya Mutaho, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yarabakeje ku ntambuko bageze ko mu iterambere, anabasaba kubandanya babumbatira amahoro n'umutekano no gusenyera ku mugozi umwe. Tugira amahoro. Tugira amahoro. Sanga ubumwe, ibikorwa, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu Burundi, mu ntara nziza ya Gitega na komine nkunda cyane ya Mutaho. Twaje kubashigikira tubasanga ku KIVI, tubatera intege kandi tunakenguruka ku migambi y'iterambere idasanzwe abanyagitega mugeze ko mu guteza imbere y'intara ya Gitega na cyane cyane ikomine nziza cyane ya Mutaho. Bw'ivyo rero dushimira Imana ko yadushoboje, namwe mwishimire ko mwabishoboye, mwikomera amashimisho cyane. Tubashimira umutekano witwararika ije murango, kuko ata mutekano n'amahoro iterambere ntirishoboka. Twagira tubahamagarire kumva neza ko iyo ntara ya Gitega ari intara idasanzwe. Iyo amateka ahindutse muhindura amateka. Amateka y'intara ya Gitega yarayahindutse. Kuva mu mwaka uheze yo iyi ntara ya Gitega yaba umugwa mukuru wa politike w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Basubijwe iteka mwamanye kuva kera, kuko n'imbere yaho Gitega yarabaye umugwa mukuru wa politike w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Mwumva rero yuko mwagarutse ku murage wanyu mwamanye kuva kera, ariko byagarutse mubishaka kandi mubishashaye. Reka rero umwe wese akura amaboko mu mpuzu, azana ingabire Imana amuhaye zose, maze iyi ntara ya Gitega igira ishusho koko y'umugwa mukuru wa politike w'igihugu cyacu cy'u Burundi, kandi irashoboka. Igihe twacisha urumuri rw'amahoro w'igihugu cyose cy'u Burundi mu kuno kwezi twari dusozereye, intara ya Gitega niyo yabaye intara ya mbere mu migambi y'iterambere uno mwaka. Twaje kubatera intege rero, mwumve ko turi kumwe mu migambi y'iterambere, dusenyere ku mugozi umwe. Abarimye mu minsi heze mwarahuye n'urubura, igituma twashimye gucanga nk'abakunzi, kuko iyo umuntu ukunzi mubonera mu magorwa, kugira ngo duce ngaho kuri bene wacu bahuye n'ibyago by'urubura, kugira ngo tubafate mu mugongo gato binanate, maze bijukire kuja kwisuka. Murana neza ko agatasi imvura yatasuye. Mu bisanzwe hanga muri komine ya Mutaho ntibamenyereye gufashwa kuko n'abakozi, ahubwo bamenyereye bafasha abandi. Ariko muhe n'ikibazo twebwe nicyo tubereye kugira ngo tubafate mu mugongo mwinanate, musubire kandi kwiteza imbere uko mwahora. Turashima abanyagitega n'abanyamutaho mwatugabiye. Kya n'ikimenyetso cyo gukomeza ubucuti, ikimenyetso cyane kiranga basoko na basokuruza. Hajya rero mwambikije, iyo mugabiye umuntu mumubikije. Icyo ndabemereye nuko nzozifata neza, hamaga zogaruka nanje nkaraba nga muri komine ya Mutaho, nkaza bokoye na jewe bwa bucuti bukabandanya. Nagira uzosora kubasamaza na gatonya, imbere ni heza cyane, dusiganwe n'iterambere umwanya twataye turiye kwiruka. Tuve mu bwiza kuko biva mu ijambo ry'Imana, tuve mu bwiza tuje mu bundi. Aho nyene muri komine Mutaho mu ntara ya Gitega, Nyenicubahiro Perezida NKURUNZIZA yaruguruye icese ishami ry'ibanki Bankobu muri komine Mutaho. Iryo shami rikazofasha abene gihugu bo muri iyo komine ndetse n'ingenzi kuziganya. Naho rero hibonekeje akavura muri ico gihe, nticabujije ko Sebarundi ashishikara ibikorwa byo kugurura icese inyubakwa nziza ziterambere. Aho muri komine Mutaho akaba yaruguruye kandi n'igituro cyo kunywesherezaho igitoro
bakaba mbere baciye banamuha akaganuke kagizwe n'inka zibiri mu ntumbero yo kumushimira. Sebarundi yaratanguje kandi icese ibikorwa vy'isoko rya kijambere ry'imutaho, aranarigenzura aribonera uko ryubatswe. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA akaba yaruguruye kandi ikibanza cyo kwivuna akanyota cegukira komine Mutaho. Arugurura icese n'umuhoro uzotanga umuyaga nkuba muri Mutaho Nyangugu. Uwo muhoro ukazotanga umuyaga nkuba ku birometero 8 uva ku mugwa mukuru wa komine Mutaho. Amatara yabonetse kandi ari bari karakamana yaje habashimesha. Mu bijanye naho n'inyigisho zo kuzirikana igihugu zisanzwe zitangwa na Sebarundi ubwiwe zigakangurira bene gihugu kumenya igihugu cabo iyo cavuye, aho kigeze niyo kiriko kiraja. Abene gihugu bo mu ntara ya Muinga nibo bari baramutse bakiranye n'icubahiro umukuru w'igihugu kugira ngo abaronse ubugira kandi izo nyigisho. Muri izo nyigisho rero Sebarundi yasavye abanyamuyinga n'abarundi bose muri rusangi kugira iyerekwa. Yabanje guha kanya abahanuzi bakuru babiri mu biro vy'umukuru w'igihugu, baratanga inyigisho z'intangamarara, umwe kubijanye n'amabi agaragara mu nyigisho nkandamiza bihugu zazanywe n'abakoroni, ubundi nabavuga kubijanye n'imico n'imigenzo by'abarundi ngene vyogarukirwa kugira ngo igihugu gishobore kugira iteka n'itekane. Umukuru w'igihugu rero yaciye ahera aho bahereje arigisha abanyamuyinga kuzirikana neza igihugu cabo, arababwira yuko igihugu c'u Burundi ahakigeze uno munsi cahagejejwe n'abagabo bafise ijunja n'ijambo. Abagabo batumye igihugu kigira iteka n'itekane, kabe igihugu c'abantu bashobora kwigaba no kwigaburira. Aho yatanze uburorero guhera ku mwami ntare rushatsi cambara ntama mukuru w'igihugu heruka no kwitirira ingoro y'umukuru w'igihugu, n'abandi bami n'abandi barundi benshi batandukanye. Araheza akababwira abanyamuyinga ati dutegereza kugendera mu makanda y'abo bantu bahesheje iteka n'itekane igihugu cacu. Kugira ivyo tubishikeko nuko dutegerezwa kuvavanura n'ivyo vyose bidutandukanya niyerekwa basokuru bacu bari bafise. Ati nta yerekwa rishasha dufise, dutegerezwa gusubira mu yerekwa ry'abo basokuru. Ati mu kugendera muri iryo yerekwa dutegerezwa kumva yuko umurundi wese abwirizwa kuba umwizigirwa, umurundi wese ategerezwa gushira imbere na ntaryo igihugu ciwe, akagerageza kugira iherezo ryiza, ubwo iryo herezo ryiza ryiwe rizobere intango nshasha nziza urunganwe ruzodukorera mu ngata. Inyuma rero y'izo nyigisho Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yaratanze imfashanyo y'umuceri ku miryango igera ku 800 y'abene gihugu bafise amikoro make bo mu makomine ya Gashoho mu ntara ya Muinga na Kiremba mu ntara ya Ngozi. Umuryango umwe ukaba waronkejwe ibirindwi vy'umuceri. Mu gitondo cyo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 5 Gitugutu, Nyenicubahiro umukuru w'igihugu ari kumwe n'umuryango wiwe akaba yazindukiye mu mirima yiwe iri ku musozi wa Rutanga, zone Ngoma, komine Gashikanwa mu ntara ya Ngozi, mu gikorwa cyo gushishikara guteragira muri kino gihe c'agatasi. Naho nyene umuryango wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu wabanje gusengera imbuto zishishikara guteragirwa mu gihugu cyose. Mana yacu data wa twese mu izina rya Yesu Kristo, gitondo ciza nk'iki turagushimiye ko turiho turi bazima, abazima nibo bashobora gukora ibikorwa. Rero turagukengurukiye ko waduhaye inkomezi muri kano gatondo, tukaba tuzindukiye muri iyi mirima kugira ngo duteragire. Imbere ya byose mwami tubanje guhezagira zino mbuto
kuko byose niwe ubikora niwe ubiroranya nico gituma atana kimwe twoshika ko tutagufise rero izi mbuto turazihezagiye turazihumanuje turazitwikirije amaraso ya Yesu Kristo turazihezagiye kugira ngo mwami nitwamara kuziteragira uzoziherekeze kuko ni wewe turateragira nk'abana b'abantu ariko ni wewe umeza ugakuza twebwe turateragira tukagenda twagaruka tugasanga ibikorwa bitangaje wakoze rero turabihezagiye na uzokora ibikorwa byose bikurikira mana yacu nziza niwe ugwisha imvura mu mwanya wayo nico gituma tugusavye inyuma yo guteragira n'abandi bose bateragiye mu gihugu cyose turabasengera kugira ngo utugwishirize imvura mu gihugu cy'u Burundi kandi mu mpande zose imvura nziza ku rugero rwiza be ikuranwa n'izuba ryiza imvura imeze imirima izuba rituma imirima imererwa neza mwami w'abami uzobukoze turugaje urubura turugaje imvura y'isegenya turugaje imiyaga y'ibihuhusi turugaje ingwara z'ibitegwa mu izina rya Yesu Kristo mana uzubimeze turakeneye kuzobona umwimbo mwiza udasanzwe urengeye cyane uwo tumaze kuronka kandi mu gihugu cyose uri Imana yumva gusenga kandi uri Imana yishura igihe cyose twagiye tuguhamagara ngo bane natwe muri bino bikorwa twarabonye kugira neza kwawe nico gituma tugaruka twizeye tugasenga kuko mwami twabonye ibyo wakoze kandi ukabura Imana idahinduka n'uyu munsi uracyari wa wundi tubishize mu maboko yawe twizeye kugiye kubiroranya duhezagiye ibiganza byose bigiye guteragira ibiganza byo muri iyi mirima bigiye guteragira n'indi mirima yo mu gihugu cyose turahezagiye ibiganza by'abarundi bose basohoye imbuto n'abandi bazosohora imbuto kugira ngo ivyo biganza bigiye gusohora imbuto bihezagirwe uwasohoye imbuto ntazorimarime ariko azogende mwami kwimbura anezerewe twese tuze tunezerwe mu gihugu kirimwe amahoro tugaca turonka n'ivyo dufungura bidukwiriye urakoze turagushimiye kuri Imana yumva gusenga icubahiro nishimwe bibi vyawe mu izina rya Yesu Kristo amen umutambukanyi w'umukuru w'igihugu wahejeje gusenga bakaba baciye bateragira imbuto z'ibitegwa bitandukanye iyo twagendera mu byagezwe by'Imana mwahora mugendera mu mabwirizwa yanjye mukitondera ibyagezwe byanjye mukabyumvira nuko nanjye nzogenda mbare kuribura mu bihe byayo n'igihugu kizogenda cimbuka mu gisata kijanye n'inkino naho Nyenicubahiro Perezida NKURUNZIZA yararorereye inkino z'umupira w'amaguru zabereye kuri stade Urukundo y'Ibuye iri muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi urukino rwa mbere rwahuje umugwi ry'imyaka n'umugwi Kayanza United ubwo rukino rukaba rwarangiye umugwi Kayanza United utsinze uwa ry'imyaka ibitsindo 2-0 urukino rugira kabiri nago rwahuje umugwi Maendeleo wa komine Mwumba hamwe n'umugwi Haleluya FC umugwi Haleluya FC akaba ari wo watahukanye intsinzi ku bitsindo 4-2 vya Maendeleo ku munsi wa Mungu igenekerezo rya 6 Gitugutu Sebarundi yifadikanije n'abakirisu bo mw'ishengero Anglican Diocese Buye iri muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi mu masengesho yo guhimbaza Imana yo kuri uwo munsi mw'ijambo ry'Imana yashikirije dusanga mu gitabo ca mbere c'Abikorinto igice ca 3 umurongo wa 16 na 17 Musenyeri Sixbert Macumi yahamagariye abakirisu kutononesha imibiri yabo ivyaha ngo kuko imibiri yabo ari ingoro ya Kristo
Nyenicubahiro umukuru w'igihugu nawe mu ndamukanyo yahaye abakristo ndetse n'abarundi bose yabahamagariye kwezwa bagatandukana n'icaha na cane cane muri kino gihe kugira ngo imbuto ziriko zirateragirwa zize zizana umwimbu mwiza. Kuno kwezi ni ukwezi kwa gitugutu. Ukwezi kwa gitugutu banje shimira Imana, umukozi w'Imana Musenyeri ku butumwa bwiza yaduhaye by'ukuri vyanyubatse kandi azina ko rero bwakubatse. Ese Imana yomwongereza amavuta akabandanya twubaka mu kubaha Imana no kwamatwezwa uko bukeye ko bwije. Uwo tuba turi kumwe ku munsi wa Mungu heze bamwe bari ngaha. Burya kugendana n'ibihe ni ikintu gihambaye cyane. Kugendera mu bihe by'Imana ni ikintu bidasanzwe. Nicituma mbona akaryo ko guhamagara abarundi bose ndetse n'ishingiro ry'Imana mu Burundi kumenya kugendera mu bihe by'Imana. Ibihe si bimwe. Uyu musozi turiko n'umusozi twaruhiko amasezerano itariki 30 mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2018 dusozera igikorane ngaha. Twaronse amasezerano yuko Imana igiye gukora ibihambaye n'ibikomeye bimwe abarundi bibaza ko bitoshobotse, kandi ko Imana ihinduye Uburundi ikibanza c'uburukiro bw'amahanga. Twaronye amasezerano yuko Imana igiye guhindura ingendo ukingira Uburundi n'abarundi. Twaronkera kandi ndisezerano yuko Imana ihinduye Uburundi ikibanza gusara nk'umugisha no gusiguriza mu Imana ko Burundi ibuhindurira amateka. Turonka kandi ndisezerano yuko umwaka wa 2019 ari urugendo rushasha Imana itanguriye Uburundi n'abarundi bose ruzodushikana mu masezerano yose Imana dusezeraniye. Gitugutu bisigura gutugutigwa. Gitugutu tuve mu kwezi kwa Nyakanga twinjira mu kwezi kwa gitugutu haba ubushuhe buva mu kwezi kw'icenda kwa Nyakanga twinjira muri gitugutu hatangura kugwa imvura. Nishito musanga ari ubushuhe buva mu kwezi kwa Nyakanga buca bafatana n'imvura Imana itanga muri gitugutu haca bari gutugutigwa. Ikintu gihambaye nashaka kubabwira muri gitugutu niho abarundi basohora imbuto cyane guteragira. Mu gusohora imbuto rero kujya mu mizo y'ijambo ry'Imana basokuru bacu baramye kugendera mu bihe by'Imana niho basohora imbuto zose bakagosora bakavangura imbuto ziboze cyangwa izabunzwe hagasigara imbuto nziza nizo bateragira. Mugabo guteragira ni kimwe, ubuteragira nawe ateza kuba ari umuntu yejejwe, umuntu yitunganije neza kugira ngo ateragire imbuto ziteragirwa n'ibiganza bihezagiwe kandi ataco vyagiriza vyejejwe imbere y'Imana. Nico tuma kwezi kwa gitugutu abarundi mwese nashaka kubabwira yuko hageze guteragira suva guteragira kuyo uteragira ufise ivyaha imbuto zirashikirwa n'ivyo vyaha ugasanga ukarima ariko iyo ujye guteragira waseye imbuto nawe ukisengera ukabanza kwiyeza kuya twumvise ijambo ry'Imana ryatubwiye bituma umuhezagiro w'Imana uca kuri wewe ugashikira imbuto zateragiwe ukazokwimbura vyinshi. Nukwezi rero kukwiyeza, ukwezi ko kwihana. Niryo jambo nashaka kubabwira n'umunsi rero uko kwezi mu guhagararimwo nk'abantu bariko bariyeza, abantu ko barihana, abantu bariko baregera Imana gusenga nyagusenga. Ivyo tuzoronka mu mezi asozera umwaka tubirondera kano kanya imbere y'Imana. Nk'abarimyi n'aborozi turanezerewe cyane, kandi iyo ijuru likingutse tukabona ubiko bw'Imana buduhaye imvura nziza n'akazoba keza ni nyishu y'amasengesho yacu. Mukomene mu gusenga rero kandi dusengeranire igihugu cyacu c'Uburundi gitera imbere, umwimbo turonke ugwiriye twirukana inzara n'ubukene mu gihugu cyacu Burundi. Murakoze, Imana ibahezagire cyane. Amasengesho rero yo kuri uwo munsi muri diocese Buye yaranzwe n'indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana. Nino ngaha rero duciye turangiriza kino kiganiro ku KIVI cyo kuri uno munsi. Imana ihezagira Uburundi n'abarundi naho ubutaha.